no munsi ndabona sinemaze kurya ubugari. Ubugari no munsi buraboneka kakaje. Imodoka iparitse hariya, amasino yabaye menshi ati yaranyagira, ubu ngiye ku kazi. Ni hatari isi yashaje nk'uko nkunda kubivuga kabisa, ariko umuntu uzi imodoka nayakubuye hano yakuyeho iri gudu nta kibazo. Ora ndibaza ndashobora kugenda. Yep, ndi Bujumbura natwe no gukora impuzu. Njyamyeho nkasinzira amengo nari muri dushe, nasanga napfuye ibintu by'amazi ku mutwe, ariko hano ho nakabeho. N'ingorane ya. Hanyuma rero ndabaramukije, mwiriwe neza ngaho, nizere yuko mumeze amahoro, murashima Imana. Murabona rwa rushatsi narukuyeho na bya byano, ubu nta bigihari. Ariko rero hano kwimwesha mu mbeho ikibazo, biba bigomberwa yuko umuntu yimwesha hashushe nawe ukebuka kuko imbeho ikijya mu mutwe. Hagera ubonye umuntu yabitse ibisuko akabika n'ubwanwa, ajya bashaka kugira ngo akabani kajya karamwinjira neza, ku buryo bijya bisuko aca bizinga bikasitibira amatwi, mwongera muca mubyumva sawa. Hanyuma rero hari ikintu ngomabwira abajyana b'Ubujumbura. Hajya iyo muri mu nkundo mugakundana n'umuntu, hajya aba ari umwanya wo kurabana ati uyu muntu tuzotwarana cyangwa ntituzotwarana, tuzoshobora kwihanganira cyangwa ntituzoshobora kwihanganira. Ariyo mpamvu ubona abantu bamwe bakundanye usanga bahebanye rimwe na rimwe cyangwa bigakunda bagatwarana. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko rero ikintu ngo ndabahanure umuntu ari we wese, nimba byarashitse mugakundana hanyuma mugahana utuntu, kaya mwahanye imbombo, kaya nimba mwahanye udufoto, nimba umwe yari muri dushe, nimba umwe yari kwiwese, nimba uwundi yari kurya, kirazira iyo muhebanye ngo muco mutangura kuyirungikira abandi cyangwa mubishira mu bantu. Maze iminsi numva inkuru z'abantu biyahuye, abandi bagomba kwiyahura bafashe, abandi basaze ngo baba publiye. Ariko ubwo bwenge mu bukura hehe bwo gufata umuntu mukamushyira hejuru ngo nuko urukundo rwaheze? Ubwo bwenge mu bukura hehe bwo gufata umuntu mukamwararaza Bujumbura yose, eka mbere n'isi yose, ngo ni kubera ngo yahorose umudiaspora cyangwa ngo yakundanye n'undi muntu? Mbega urukundo nuhera n'abawubakanye ingo zirahera? None nk'ubu umupibriye abantu bakamubona bakamenya ko raba mupibriye, ninde muntu azongera gukunda wari umuhungu? Cyangwa wewe wunguka iki? Nimba uvuga ati yarakuririye ibintu yabikwatse ku nguvu, yabikwatse ku nguvu? Ntabwo yabikwatse ku nguvu, kandi wabimuhaye kubera urukundo. Nimba ubu mwase basi kunda n'abavyeyi biwe bari baramuvyaye, base bakaguha n'umunezero w'iminsi ibiri, kuko niba mupibriya n'abavyeyi bagira ikibazo. Nimba agiye kwiyehura n'abavyeyi bonona amafaranga baja kumuvuza bagahangayika, noneho uwo muntu apfuye uzo bizokunezera, uzoryoherwa, ikizokuryohera n'igiki? Nta na kimwe. Kumupibriya
genda kubwiza ukuri je nongeye kuza ndumva bino bintu nzorondera uwo muntu bapibriye tuvugane uwo muntu tumukorereko kuko ico kintu ni kintu kibabaje kandi gitemewe n'amategeko ariho hose haba Canada haba Australia haba hehe ntiyabwo byemerewe gupibriya umuntu atabishatse atariho yipibriye wene nyene nubwo hano mu bihugu by'abazungu usanga bamwe bipibriya akipibriya baba bafite amarasesi yabyo barariha kandi bareha n'amatagisi kandi biba bizwi kandi baranasinya bakavuga ati wewe ni wasanga ifoto yawe umeze ukora hano hanaka ntibiza gutera ishavu urabisinyira navyo ariko guta uwo muco wa kirundi w'abarundi gupibriya umuntu aho no kutamenya amategeko y'uburenganzira bwa muntu kandi hano ho mu bihugu biteye imbere kirabujije no kugira adresse y'umuntu abako cyangwa gutanga nimero y'umuntu atagwahe uruhushya ivyo birakomeye kugira ngo mukingire privacy yiwe uravyumva ariko ngurampevye ngo reka ndakukurereko ngo reka ndungikire ngo ifoto nkanukiye anaka ngo kandungikire banaka ngo reka ndabishira habona kugira bigufasha iki umutima we mukurahe uko ni nko kuyica kuko urabona yuko ni umuntu bamupibriye nta kindi gikurikira atari kwiyica cyangwa gupfa cyangwa kiyahura nta haba gisaba umunyu nta nama bakigirana niba bakuririye ibintu ukavuga ati ibi bintu je sino biheba fata ugende ubishire mu bashinga ntahe cyangwa ubihanuze umuryango uwishyutse utuntu twawe mu mahoro n'umugwaneza kandi iyo urukundo rurangiye ntibisubwe ngo mubaye abansi mushobora kuba abagenzi nka kwa kundi mwari muhari mutaraja mu rukundo ariko gusa ikintu kiba gihari ni ukwiyakira ugatahura yuko wa mugambi mwari mwarapanze kuzokorana utashobotse kubera ingeso kanaka cyangwa kubera ibintu bimwe mutahurijeko ariko ikintu ndiko ndanka iki niko ndabahanura mureke kwipibriya mbega ho mupibriye ugasanga afite n'abavyeyi nawe bikabashavuza bakagukorera ko nawe batagukoreye ko bagakoreraho n'umuryango wawe byogenda gute mbega ho we umuhungu upibriye umukobwa mwari mukundanye ngo ni kubera guhevye bo pibriye mushikawe nawe ntibyo gutera ishavu ntibyo kubabaza ntibyo kubabaja mbere gusumba nkuko wowe warapibriye uriya muntu hanze muze mwishyira mu gishingo cy'abandi bantu nimba harabayeho iminota 2-3 mukanezererwa hamwe ntibice biba igihe cyo kuvuga ati bibaye amazi gushika yaho wipfuza guca umuntu ndizera neza abarundi nubwo wobusenga cyangwa udasenga nta murundi woza kumubaza ati mbega washobora kwica naka uweza wari wese wakubwira ati ico cyaco kwica naco nokora yabikubwira kandi niko yovuga kandi byo bivuye mu mutima none gupibriye umuntu ari gusa agafoto yaguhaye kubera kwizeye akagukunda akakaguha ati raba ati jewe ukunze noyo ucugana ushira kumugaragara ubu mwishe nico kimano kwica nukuri nimba wari ufise n'umugambi wo kubikorera umuntu kanaka cyangwa wari warabikoze nukuri wikubita gashi ibyo n'ibintu nawe wewe nubwo biko utazigera uronka amahoro mu buzima bwawe urabyumva urukundo umenye yuko kujya muri rukundo ntabwo ari kujya kurongorana no kujya gupimana kuko ntabwo bikunda gutora umuntu umushira mu rugo mutaramenyana mutarakundana muce muri process y'ino kanaka ibyo ntibaho kandi nubwo mukundana ntimumenyana nta na gato nimba afise ingeso mbi yo ikunyegeza akayikubwira ntayikubwire ukazoyibona mu bana icyo yashaka kugira mu bane cyarabaye hajye no kwihena ngo tuko turasuzumana bimwe urabibona ibindi ntubibona iyo mugiye kubana mukamara kubana ubu ndiho ubibona neza rero ukabitahura ukavuga ati kumbe wa muntu noya ariko bivanye na rya banga ryo kuvuga ati
tuzovana urupfu, tuzotandukanywa n'urupfu, mukarahira imbere ukavuga ati nzomwihanganira mu bigoye no mu bitagoye, mu biryoshe no mu bitaryoshe. Niyo mpamvu abantu benshi ubona basinzira ingo zikabandanya, kandi Imana nivyo nashaka. Imana nivyo ishaka kandi nivyo idusaba, kandi kakubwira ati nta numwe w'umweranda hari, kandi ntibiba yuko abantu bose bazomera kumwe kuburyo uriya muntu naka uzosanga arico kimwe na naka, canke wewe umuhindura umuntu umenye ko wamera uko ushaka wewe. No, byo ntibibaho. Nimba umukobwa wa mwanse nimba yakwanse iyakire, urondera abandi. Abakobwa ni benshi, ejo baravuka, barabandanya kuvuka, kandi beza gusumba no bari mwari kumwe. Nimba ari vyakuririye, genda uvyishyuza mu mahoro. Hanyuma namwe mw'abakobwa mumenye yuko abahungu b'aba diaspora ntibaze babahende, mwumvirize, hanyuma namwe bwe mushishose. Ntibisigura yuko umudiaspora wese ari umugabo wawe. Kireka nimba uvuga ati ushaka gucorere, sawa, ariko nimba ufise umutima wo kuvuga ati mubake, genda gakegake. Uravyumva? Genda gakegake. Hanyuma iyi nkuru nzoyigaruka y'aba diaspora. Aganaje no mu diaspora. No mu diaspora ariko ntabwo ndi kwisoko. Hanyuma iyi nkuru nzobagarukaho, hanura abakobwa, ndababwire, abumva bumve, abatazumva nabo bazokumvishwa n'abandi. Hanyuma ndabizi neza yuko iwacu si twese dufise uburyo bungana, ariko tugerageze kwihangana. Hariho abashonje, hariho abari muri moyenne, hariho n'abahazi, hariho n'abafise n'ivyo guta. Ariko rero byose biva ku ntuzeye ko n'umwanya wabyo, nawe wewe bizohinduka. Ariko umwanya aho uri hose, mu cyubahiro Imana yaguhaye, mu butunzi Imana yaguhaye, aho uri hose wihangane vraiment, ugume aho uri, usonze wigumye, ukora ibishoboka. Ibidashoboka navyo Imana izobigufasha, ibindi ubirindirane ubwitonze n'urukundo. Ntibitume muta ibanga. Ndabizi kila muntu wese arifuza kuja hanze, ndabizi kila muntu wese arifuza gutera imbere, ariko murabe inzira mugoma mucemwe mu gutera imbere, murabe ibihugu mugoma mujemwe mu kugenda mu kurondera iterambere. Hanyuma ikiganiro cyangwa inkuru ikintu cyitwa aba diaspora, abasore b'aba diaspora n'abakobwa b'aba diaspora, ndakibemereye nzokibazanira. Cyo nababwiye ko nzobazanira agaseke nako, kuko burya nta muntu akwanka yo guhanura. Ndabakunda vraiment, je narababonye i Burundi maze kuhaza rimwe, ariko narabonye mufite amashusho meza, mufite igihugu ciza, dufite igihugu ciza. Nici wacu nubwo naje nakibamwo, narakivukiyemo, mfise umuryango, ni ciza cyane vraiment. Iyumvire abantu bakwakira batwenga, mukaryoherwa, bagasangira, nta bwidogo, nta urukundo ruhari ari rwinshi. Ibyo biba hake. Hano muri Amerika ushobora kuba n'ahantu mukamara n'imyaka 5 utarabona n'umubanyi wawe. Ubona imodoka iparitse muri parking, ubona agenda ukaze nawe munyuranwa agenda, nta munsi n'umwe, imyaka 5 gahera, atanu munsi n'umwe muri icara ngo muganire. Ariko hiyo mufise umwanya wo gutumiranira, uragenda ukamusanga umuntu mu rugo, mukaganira, mugasangira utwafise, yabadafise mugasangira ijambo. Urukundo rurahari. Mureke gucafuza Burundi, mureke gucafuza n'abantu baturongoye. Abaturongoye n'abantu novuga ko badukunda nabonyene, kuko mwanumva biyamiriza ivyo bintu amabe ariko arakorerwa mu basore n'inkumi cyane cyane. Mwiyubahe vraiment, mwiyubahe, kandi habeho n'abantu bo gukurikirana kabisa. Uwo muntu agomba kwica umuco w'Ikirundi. Iterambere ndavyumva ryaraje, ariko ntigihaje kugira duce umuco w'Ikirundi. Narafishije umukobwa ngaho kuri Facebook, yagize ubukwe, agira ubukwe n'umuzungu.
ntaragira ubukwe kwanza ngira baracari muri ntuze ajya ama video nagize nayo yandungikiye nyene yakarantera nkoro kuko naje ni mu bagize uruhara kugira ngo aronke umufiansa wiwe. Rero ubwo rero murabona ukuntu byagenze nta n'ingufu nimwe yabishizemo n'umwanya washitse bikaba nawe umwanya wiwe urahari. Ariko abasore vraiment abahungu nibo bakunze gukora mu mabi yo gupibira abantu. Please ndabasavye imbabazi mubaha abavyeyi bacu mubahe nabo bigeme bacu tureke guseba. Ntimwiyandagaze cankwe mwigiranye n'ibindi bihugu mubona vyigira ivyo vyishakiye ngo ni kubera namwe mugeze aho mugeze. No. Nimba mvuze nabi mumbabarire, nimba hariho ndagukomerekeje mbabarire, ariko kuri kwanje niko ndavuga nuko please murakoze mugire umunsi mwiza.